Yes, bakunzi banda TV sava meze neza murakomeye so El Malove mwari bunda meze neza ndi fresh kabisa ndi cool. Ego mwamusavye kenshi ndetse mwabaje kenshi tiyagiye ko atakiboneka. Ni Bizimana Abubakari Karim Sadbi. Ego no musi niwe turi kumwe ndetse tugiye tunaganira nawe bibiri cyangwa bitatu kugira ngo tumenye aho yahora n'ivyo yarimo. Vipi bro meze neza? Bana je meze neza kabisa nta ngorane. Neza kabisa. Sana. Aramusabanza bakunzi bawe bakora kura. Ego je ndabaramukije gose. Ego ikintu cyamesha cyakomeye kwera iki wise Sadbi. Impamvu nise Satubi nuko numvisha ari izina nokunda kandi rinyohera nkanumva nivyo avuga Satubi nkumva biranezera gose nico cyatumye nita izina rya Satubi. Bis. Yes natamwe ko turi kumwe na Sadbi ndetse nimukanguke mbonye undi muntu n'umuntu yakunze Sadbi n'umufana wa Sadbi yamukunze kuva kera wabumaze guhura na Sadbi n'umusi no. Oya niturahura gusanda mubona ku ma TV ibintu nk'ivyo. Kabisa. Ego ico kuzana Sadbi muri no mwakino wo mubwira cyo bari iki. Ewana no muganiriza nkanamuyambira gose sana kubera ko urumva kuba ndanamukunda ntaranamubona urumva ndamubonyeho ko bari nka kandi karosho gose. Kabisa urakurikirana ibikorwa bya Sadbi? Rimwe na rimwe ndabikurikirana yo narose umwanya. Akarimbo ka Sadbi ukunda naka? Akarimbo ka Satubi nkunda. Akarimbo ka Satubi nkunda ni kajya yavuze ngo abana babakire. Inkuru y'ukuri. Waturimbiraho gatoya. Gatonya ndakazi no gerageza muri make. Gerageza two. Kumana yanje mbwira nkuze cyo kunda musi wa mpaye zumuhenu jadafise. Ngo ndumuhimbiri zumuhenawe. Ego ndagerageza nkuko bisanzwe. Ego uduko twa Sadbi twumviriza kenshi. Beautiful ya Sadbi na Medura yize oya ntayuze you so beautiful nayo urumva nayo ndumva kubera kenshi utamukurikirana wumvise re kirana muri bimwe umwanya uragoye uheruka kumva inkuru ya Sadbi gari niye inkuru ya Sadbi yanyu muheruka kumva inkuru ya Satubi inkuru ya Satubi ni nyinshi mugabo gusa sinkunda kuzikurikirana neza kubera nta mwanya mba mfise kubera bitewe n'akazi mba ndimo ndakora sinkunda kuronka umwanya wo kuba no kurikirana ibintu neza ariko yo narose umwanya rimwe na rimwe ndabikurikirana. Yes ni bamwe muri bamwe mu bantu batuma umuziki ndundi utera imbere yo tubaronse ndetse tukumva neza ko umuziki ukurikirana ariko cyashaka kumenya hagati ya Sadbi na Fizo warahisemo Sadbi sivyo mbwira ikintu kimwe cyonyine cyatuma uvuga ati je misemo Sadbi. Kuvuga ikintu gituma uhitamo umuntu arashobora nko kuvuga ikintu kumva uragikunze nk'icyo kintu yavuze urashobora nko kuvuga nk'ikintu kumva nk'ikintu dufate avuze ikintu kumva arashe nko ku ntego avuze ijambo ry'ukuri bigatuma umukundira nk'icyo kintu umuntu. Uno musi Sadbi ikiganiro araza kukibona araza kubona ko ari umuntu yamukunze ariko amazina y'ukuri yumve ko umuntu yise Sadbi yitwa gute izina giwe ry'ukuri? Izina ry'ukuri ryanje nitwa Ngabonziza Jean Claude. Mu adresse Peter ari yoze kuvuga ati kanje kurondera umufana wanje yanyitiriye yandamunda namuramutse nawe akakumenya ubahiye. Musanzwe mba mu Kamenge mugabo gusa nkorera ngaha mu Kigobe uvuga ruguru naho nturuka imuyinga. Munyamuyinga sana Birimani boy. Ego reka je ndangiza aka interview kanje gatoye ariko nari nashaze kugira ngo tuganire abiri atatu canke ane ndakumvirize impamvu yise Sadbi nawe wayimbwiye ko ari kubera ko wamukunze ukunda indirimbo yiwe inkuru y'ukuri apare inkuru y'ukuri indi ndirimbo ya Sadbi ukunda yo bari inkuru turetse cya inkuru y'ukuri ejya ezo muhenu rya dafise iyindi ukunda ni iyindi ndirimbo nkunda cyenda igufasha kuyirimba ni nyinshi gusa ndazibuka keshi iyo ndazumva nanje niho tujana nazo ntazumva nanje birangora kubera babona ndanisaziye nyandika mu gitabo ijya rero rikora no ku mutima ego tugene gate twagiye turirimbe nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe tunakatamba ngeza kwemerera sinzo siba na rimwe mu bihe bigoye mu bihe byishimo nza kwamandi nyuma yawe. Sadbi satara mabafre n'amabuye mbwira amazina yandi ya Sadbi atari rya Sadbi. Oya agenda muzikora yonyene gusa nta yandi mazina nzi yo bayitirira. Ntuze ko bamwita Magonde.
oya navyonzi Mareshari oya naje navyonzi wewe rero mare na Facebook ukoresha wewe na Facebook nkoresha gusa ndamukurikirana si kuvuga ngo ndamukurikirana ku rubuga oya ngo mu telefone usanga muri quartier mware baniza Saudi bazujuje ugiye kuri zo bati shiramo idosi ya Saudi yose ushiremo leta iteruriramwe uzuze ugacuri franga ye kwacha wigira ego je nagushimiye cyane kwa nakoronse imana igweza agende se peut-être ari umusuzo indoto za kuri Saudi zo barize he kwanza indoto ziwo vuga ati jindoto mfise kuri Saudi yo bari ndoto nukuvuga uvuze indoto je sinumva nk'ikintu ushatse ikintu uvuga ati je ikintu cyambere nifuza nka jewe kuri Saudi niki ikintu yokomeza canke si ikintu yokora tetri ikintu yokora canke ikintu yo nk'indoto Pedro ashavuga ati ndafise indoto yo kuzamubona cyangwa indoto yo kuzokora iki kuri Saudi kumubona aho nabishaka gusa urumva no ko nyene ari ibintu bigoye bitoroshe nabishaka gusa kumubona sinumva ukuntu nomubona numva bitonyorohera ego aho wifuze ko Saudi yoshika ho barahaye uvuga ati je nakene ko Saudi yoshika ku ntego agashika ku kintu runaka na je nifuza yuko yoririmba nyene akaba nk'abandi baririmbye agatera imbere nkakujya ko abandi baririmbye nyene bateye imbere natwe tukavuga ati turafise abaririmbye hari abateye imbere dukunda twemera ibintu nk'ibyo kabisa uhezagiwe cyane